Muntumbero yo kubandanya dutanga intererano mukuduza umwimbu mu gihugu kugira umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke amafaranga. Ihinguriro ry'ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu FOMI yarahawe na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'ibidukikije n'ubworozi igikorwa co guhingura no gushikiriza ifumbire abarimyi maze ikayibegereza gushika mu mazone iwabo kugira bayitore hafi kandi ku giciro kitavuna. Ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwarahejeje buradushikiriza ibiharuro vy'amatoni y'ifumbire abarimyi basavye kuri iri rima ry'impeshi turimwo ku bwoko bumwe bumwe bw'ifumbire hamwe n'ishwagara. Twashaka rero muri aka kanya keza dushikirize aho ibiharuro bijanye no gushikiriza ifumbire abarimyi bigeze kw'ifumbire n'ishwagara. Ihinguriro FOMI rimaze gushikana hagati mu gihugu hafi y'abarimyi kuri iri genekerezo rya 15 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi rero ibiharuro aho bigeze ni kuri uru rugero rukurikira. Ubwa mbere ubwoko bw'ifumbire bwitwa FOMI imbura twahawe ibiharuro twohingura amatoni 33,032 tukaba tumaze gushikana hagati mu gihugu hafi y'abarimyi amatoni 35,041 bisigura yuko twaduganye ibice 106 birenga gato kwijana. Tukaba twarengeje ko amatoni arenga 2,000 gatoyi ari mu gihugu hagati. Kw'ifumbire yitwa ire twasabwe gushikiriza amatoni 12,328 n'ibice bitandatu. Tukaba twegereje abarimyi amatoni 12,978 n'uduce indwi. Vyumvikana yuko twaduganye ruguru mu ntara ibice 105 kwijana birenga gatoyi. Nukuvuga yuko harenga ko amatoni arenga 650 gatoyi. Kw'ifumbire yitwa FOMI bagara tukaba twasabwe guhereza abarimyi amatoni 1,345 n'ibice 4. Tukaba twegereje abarimyi amatoni 1,626 n'ibice 2. Vyumvikana yuko twegereje abarimyi hagati mu gihugu iyo fumbire ku bice 120 birenga gato kwijana. No kuvuga yuko hari amatoni y'ubwoko bw'ifumbire bagara amatoni 280 twarengeje ko ari ruguru mu ntara zinyuranye z'igihugu. Kwishwagara naho ahanashaka manze ndabamenyesha yuko ihinguriro FOMI ryahawe uburenganzira butanga ishwagara mu ntara zitatu zonyene. Iyo nayo ni intara ya Gitega, intara ya Muramvya n'intara ya Mwaro. Aho tukaba twasabwe gushikiriza abarimyi amatoni 2,049 n'agace kamwe. Tukaba twabegereje amatoni 2,370 n'ibice 8. Vyumvikana yuko mwishwagara twasabwe ko twashikanye hafi y'abarimyi ibice 106 birenga gato kwijana vy'ishwagara. Nukuvuga yuko twarengeje ko amatoni 321 y'ishwagara. Biragaragara rero yuko ibiharuro ihinguriro FOMI
ryasabwe guha abarimyi kuri iyi mpeshi turimwo vyakwiye vyose ku bice birenga 106%. Muhava mumbaza muti none aha ko mwagiye murarenza ko amatoni mwasabwe no kubera iki? Ibi tubikora kubera yuko twasanze buri gice cirima hari abavuga ngo bararanije ubupapuro bw'igombora ry'ifumbire. Rero ca dufata twibaza tuti mbega nta barimyi bafise udupapuro two kugombora ifumbire basigaye ku gatasi, arico gituma duca twege twiyumvira tugategekanya tukarenza k'amatoni make make buri zone buri ntara kugira umwe yasigaranye agapapuro kugombora nawe nyene ntaceregwe. Niyo mpamvu tugenda turenzako. Tuboneyeho rero akaryo keza ko kubamenyesha ko kuva Uburundi bukoresha ifumbire y'ikizungu ari rya mbere ifumbire ikwiye yose ishikira abarimyi mu matariki meza nkaya. Bikaba ari imboneka rimwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi tukaba tubikesha leta yacu mvyeyi kandi nkozi atakitagira kugira ngo itworohereze mu buryo ubucanke buriya kugira ngo iri hangiro dushobore kurishikako. Iyi ntambwe nziza duteye uyu munsi ntizosubira inyuma kuko turi kumwe twese birashoboka. Vyongeye vyaravuye nuko twaguye ihinguriro FOMI mu kuzana izindi mashini zisahiriza izo twari dusanganywe. Ivyo bigaca bituma umwimbu ku munsi tugira mu ihinguriro FOMI wiyongera. Nivyo kandi turazi yuko amasi yacu mu gihugu cy'u Burundi yasinzikajwe n'ubukarihe bw'isi aribwo twita acidite mu rurimi rw'ikinyamazuru ku rugero rwo hejuru, na cane cane bitewe n'ubwoko bw'amafumbire y'ikizungu yagumye afasha mu kuduza ubwo bukarihe bw'isi. Ariko uyu munsi tukaba dushima kwihinguriro FOMI ryaje nk'inyishu mu kugenda rikosora buke buke ubwo bukarihe bw'isi, mu kuzana ivyunyunyu isi ndimwa ikenye kandi ikeneye ku buryo budahungabanya ibidukikije. Ivyo bikabonekera ku mwimbu mwiza cyane ugenda wibonekeza hagati mu gihugu. Akarorero ka hafi ni umwimbu w'ibigori wabonetse ku bwinshi haba ku gatasi k'umwaka w'ibihumbi 2023 hamwe n'agatasi k'umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi atahengeshanije kubishimangira. Nanone mwaraye mwumvise n'itangazo nyakubahwa mushikiranganje ubudandaji yarayesohoye ryo kugura uwo mwimbu mwinshi cyane wabonetse muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo tukaba tubikesha ivyiza bizanana mu ifumbire nziza ya FOMI yaje ari nyishu ku barimyi b'igihugu cacu c'u Burundi. Turateye akamo rero abarimyi aho bari mu ntara zose zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi ko bobandanya bitabira akamo ko kugombora ifumbire n'ishwagara basavye ku bwinshi, maze bave kuriha baca bahitana ku bubiko bwa FOMI mu mazone yose agize igihugu ifumbire baca bitahira batarinze gutonda imirongo ngo batakaze umwanya. Gutyo ntihagire umurimyi n'umwe iki kiringo cyatanzwe cyo kugombora ifumbire kizohera agifise kagatike kiwe mu nzu kandi ifumbire yabonetse hakiri kare cyane mu mazone iwabo. Mu gusozera twashaka dusubire gushimira ubugira kandi
leta yacu mvyeyi kandi nkozi yo yatubaye hafi mu kutworohereza mu vyankenerwa vyose twari dukeneye kugira ngo duhingure mu mwanya mwiza ifumbire twasabwe kandi tuyitange ku gihe ciza cyane. Twongera kandi tuyisaba ko yobandanya ituba hafi mu ntumbero yo kuguma dutera intambwe tuja imbere muri iki gisata c'ifumbire. Niharambe uburimyi n'ubworozi mu gihugu cyacu c'u Burundi. Murakoze.